kuvuga ngo umuntu yibagira ivy'Imana yakoze, menya ngo uri kubabaza umutima w'Imana. Uri kubabaza umutima w'Imana, uri kusuzugura Imana. Uri kusuzugura Imana, uri kuradora Satani, uri kwicubahiro Satani. Kuko Satani abashaka ko mu bigeragezo twidoga, abashaka ko twihebura, abashaka ko dukura umutima ku Mana. Haleluya. Abashaka ko dukura umutima ku Mana, ariko mu kigeragezo bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe muremyi w'ijuru n'isi, muri iki gitondo ciza c'umugisha, nje subira gushima ineza yawe Mana. Nje subira gushima uburinzi bwawe, nje subira gushima ubwizigirwa bwawe, nshima n'imigambi yawe myiza dufitiye nk'abana bawe. Mwami Imana, ndakwingize ngo ijambo tugiye kuganira mwe muyera risige kugira ngo rigire ubushobozi bwo kudukomeza no kudushigikira mu bihuse tugenda duhura navyo muri iyi nzira ituganisha mu ijuru. Mwami wanje, Mana yanje, tutari kumwe nawe ntaco twoshobora, ariko turahiriwe ko atana rimwe wigera uhemukira bawe. Naryo sezerano wadusezeranije kutazoduta, kutazotureka, ariko uzobana natwe gushika ku mpera y'isi. Rero ndagushimiye ko n'uburi kumwe natwe, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisene ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Reka rero dusangire ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi. Ni ijambo rivuga ngo wibuke ivy'Imana yagukoreye, hanyuma ukomere, wizere ko n'ibyo itarakora izo bigukorera. Haleluya. Bantu b'Imana, intahe zitumushima no mu kigerageza, ukibuka intahe yawe, ukibuka ivy'Imana yagukoreye, ukarema. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere igice ca 17. Turasoma kuva ku murongo wa 31 dushikane ku murongo wa 37. Dawidi yica Goliyati. Mumvise amajambo Dawidi avuga, bayashengerana kwa Sawuli. Araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse barira Sawuli ati, ntihagire uwo urandura umutima, jewe umusavyi wawe ndagiye kugwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli yishura Dawidi ati, ntiwoshobora kuja kugwanya uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana. Ariko we yamenyereye kugwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sawuli ati, jewe umusavyi wawe, iyo ndagiye intama za data, hakaza intambwe canke idubu igasahura umwagazi w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana nkayikubita nkayiwaka mu kanwa, yampindukirira nkayisumira urusakanwa, nkayikubita nkayica. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya atakebwe azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Dawidi atakaravuga ati, Uhoraho yagiye andokora mu vyara vy'intambwe no mu vy'idubu, arandokora no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati, nuko genda, Uhoraho abane nawe. Amen. Urumva ngo amajambo Dawidi ariko aravuga ko ashobora kuja kugwanya uwo Mufilisitiya, ngo baragenda bayabwira Sawuli. Sawuli yumva akaruhuko mu mutima, aravuga ati, nukuri ntobona umuntu ahaguruka akaja kugwana n'uyu mugesera, ati numva umutima wanje wogubwa neza. Hanyuma ngo abonye Dawidi yumva acitse intege. Acika intege kubera iki? Kubera abonye akana k'agahungu gato, yibuka ingabo afise, harimwo ibigabo bikomeye, ariko habuze n'umwe ashobora guhaguruka. Ngo yumva acitse intege. Aramubwira ati, kibondo, aterega uyu muntu wewe ngira ntawuzi,
ati ntawuzi, ati ni kigatanya, ni gikoko, ati kandi yize kugwana kuva akiri muto, ati wewe ntiwomuhangara ntawe woshobora. Haleluya. Ariko Dawidi aramuhare atumviriza ndagushingira intahe. Atereka ndakubwira amakuru yanje. Ati ntundabe igihagararo. Ati ndafise amakuru ngomba kukuganiriza. Ndafise intahe ibifadika ngomba kukubarira. Imana yanje yankoreye. Ati jaho ubona uku ndumwungere w'intama. Yo, ngira kivuga uko Sawuli yacitse ivutu. Umuntu w'umwungere aje kuvuga amakuru ku rugamba yuko yashobora kuja guhangara umuntu atana formation militaire yagize. Ngira Sawuli iryo jambo ryonyene gira ngo ryamuvunye umutima. Ati umwungere w'intama. Atumviriza mane ndakuganirire ndakubwira amakuru yo mu bwungere bwanje. Ati ndi mu ntama. Ati idubu yaraza. Ati kaze gafata umwagazi. Ati nkaca ndayigurukirako. Ayifata nkayaka umwagazi. Ati gize amanyama nguje kunsumira ngo inyice. Ati nanje ahubwo nkaca ndayifata ku gakano. Ati nkayicanyaguza nkayica. Haleluya. Ati n'intambwe nuko nyene. Sawuli atangura kuba interesse. Atangura kumva nyene umwana n'ubudasa. Ati vy'ukuri uramaze kwica idubu n'intambwe. Ati ubwo nibwo buzima bwanje. Aramubara atumviriza rero. Ati n'ukuri genda. Ati genda. Ingenda babwire abantu b'Imana. Intahe nasanze ari ikintu gikomeye. Iyo wibutse ukibuka, iyo usugerejwe ukibuka amateka, ukibuka ivy'Imana yagukoreye, bigutera gukomera, bigutera kwizera ugakomera, ukavuga ngo Imana yandenganije biriya na biriya, ugasubira ukayizera ugakomera. Haleluya. Dawidi yibuka yuko we atari wagwana, atari inkomezi ziwe, yizera Imana yiwe. Kare na Sawuli atangazwa n'ibyo uyu mwana yakoze. Haleluya. Haleluya. Atangazwa n'ibintu uyu mwana yakoze. Rero nasanze burya umuntu yizeye Imana arahiriwe. Umuntu yizeye Imana arahiriwe n'ukuri nta kimutera ubwoba. Kandi n'Imana ikintu kibabaza kurusha n'ibindi byose. N'umuntu arira mu bigeragezo. N'umuntu arira mu bigeragezo. Kuko ucumengo Imana wayisuzuguye. Cyane cyane ku bantu bizeye. Bantu bakiriye umwami nk'umukiza w'ubugingo bwabo. Ugasanga umuntu arihevye, ariko ari dodomba. Urumva Imana irababari yavuga ati none uyu muntu aribagiye imbaraga zanje. Aribagiye. Ariko Imana urumva hari ikintu kimwe kibabaje. Urabona iyo turiko turidoga, tuba turiko turavuga ngo wa Mana wewe ntacyo ushoboye. Tuba turiko turavuga ngo Satani shigwa hejuru. Iyo turiko turidoga mu bigeragezo, nitwizera Imana. Umva Dawidi arizera Imana 100%. Aravuga ati no, uyu Mufilisitiya atakebwe asuzugura Imana mpore. Tije Imana yanje turazinanye. Ibitangaza vy'Imana yanje ndabizi, inkomezi z'Imana yanje ndazizi. Haleluya. Dawidi yari afise assurance 100%. Rero ngugurugeze Imana dushaka ko natwe. Haleluya. Twibuke ngo ihinganda abanyisirayeli bavuye muri Egypte bababaje umutima w'Imana biteye ubwoba. Muribuka ko abanyisirayeli bari Gosheni. Bari Gosheni. Wamenga ni igihugu kiri ku ruhande kandi yari ville yo muri Egypte. Ariko kubere ubushobozi bw'Imana, ibintu byose bibi byaba kuri Egypte, Gosheni ntibyabegera. Ntibyabegera. Imana ikora ibitangaza 10. Ngira ngo murabizi sinigwa ndabisubiramo. Vyaba Egypte yose kiretse Gosheni.
ibyo byabaye abanyisirayeli babirabisha amaso yabo, bashika ku kiyaga gitukura, barabibona neza ku kiyaga cacitsemwo kabiri, habamwo inzira ibarabara bajabukiramwo, barabibona, barajabuka, ariko akanya gatoyi bararira, bagarariza Imana, batuka Imana, bahimbaza agashuri gakozwe mu minwe, gakozwe mu nzahabu bari bambaye, bavuga ngo turashima Imana yadukuye ngo muri Egypte. Bibagira Imana yabo, ngo bibabaziki, bibaza umutima w'Imana. Rero nagomba kuvuga iki ngaha, ndagomba kuvuga ngo umuntu yibagira ivy'Imana yakoze, menya ngo uri kubabaza umutima w'Imana, uri kubabaza umutima w'Imana, uri kusuzugura Imana, uri kusuzugura Imana, uri kuradora Satani, uri kwicubahiro Satani, kuko Satani abashaka ko mu bigeragezo twidoga, abashaka ko twihebura, abashaka ko dukura umutima ku Mana. Haleluya. Abashaka ko dukura umutima ku Mana, ariko mu kigeragezo niho wari ukwiye ahubwo kwegera cyane. Haleluya. Ugashima Imana, ukavuga ngo Mana, ndagushima ko nibi wemeye ko ndabicamo kugira ngo ndemere intahe. Dawidi ahejeje gutsinda Goliyati, umve ngo abagore bararirimbye. Haleluya. Abagore ngo bararirimbye, baravuga ngo Sawuli ngo yishe 1000, ngo ariko Dawidi yishe ngo inzovu n'inzovu 10,000. Haleluya. Ngo yishe 1000 n'ibihumbagiza, yishe Goliyati. Haleluya. Mu kigeragezo, umve ni wizera Imana, umve bishaka kukuduza ku rundi rugezo. Haleluya. Ibigomba kukuduza. Dawidi ahabwa icubahiro, araririmbwa. Uyu munsi yica indubu ntiyaririmbwe, umunsi yica intuze ntiyaririmbwe, intare ntiyaririmbwe, ariko umunsi yica Goliyati, haleluya, yararirimbwe, baramushimye, baramuririmba. Haleluya. Kubera iki? Kubera gushingira intahe Imana. Aravuga ati uyu nta nkanga, idubu ntiyankanze, ntare ntiyankanze, uyu Mufilisitiya wewe atakebwe, atazi Imana, ntashobora kunkanga. Haleluya. Haleluya. Ndakwinginze muntu w'Imana, ntucike intege mu byo urimwo, komera, usubize amaso inyuma, wibuke ngo mbega vya bindi nabirenganye gute, mbega hari inkomezi zanje zarimwo, canke ni kuboko kw'Imana kwabikoze. Rero wizere ko iyakoze biriya taho yaroye nubishobora kubikora. Haleluya. Haleluya. Ishobora kubikora, kandi simvuga ngo irabikora. Haleluya. Irabikora, usa no kwikorera ku gihe cayo, idakorera ku gihe cawe, nico gituma ucika intege, ariko mu gihe itarabikora komera. Haleluya. Haleluya. Ukomere, wizere. Amen. Warabwira ngo Dawidi ngo atakaravuga ati Uhoraho ngo yagiye andokora mu byara by'intambwe no mu by'idubu, arandokora no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Urumva? Ati arandokora, ashingira intahe Imana, avuga ubukubi bw'Imana, avuga gukomera kw'Imana, avuga uburinzi bw'Imana. Haleluya. Nawe uyu munsi hagarara ku ntahe. Amen. Hagarara ku ntahe, urakomera. Amen. Dawidi yakomejwe n'intahe, kandi n'umwami aramwizera kubera intahe. Haleluya. Erega ndabwira akintu kiba kiryoshe nko kuvuga ubuzima bwawe. Kuvuga ubuzima bwawe, ukavuga uti jewe naciye muri ibi, nico gituma jewe mpagaze aha. Haleluya. Nico gituma ntatinya, ko ndazi yancishije muri iki nizo nkiza nibi. Haleluya. Ariko urazi gushinga intahe y'abandi nta bushobozi bifise, ariko uyu uvuga iyawe igira ubushobozi. Dawidi intahe yiwe yagize ubushobozi imbere y'umwami kubera ari ubuzima yabayemo. Haleluya. Rero umuntu w'Imana, intahe yawe igukomeze kandi kwibutse ko Imana ari umwizigirwa iminsi yose. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushima nyaguhoraho. Uri Imana nziza, uri Imana itugwanirira intambara, uri Imana dukoresha ibikomeye kugira ngo wubahishe izina ryawe.
nubusuye kugushimira ubugira kandi mwami ngusaba ngo ukomeza abana bawe bari bacitse intege bihebye bihebuye basubiremo inkomezi bibuke ibyo wabakoreye muri kahise bizere ko nibyo barimo mwami Imana ari ukuboko kwawe kubikora ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.